hari kuwa kane igenekerezo ya gatatu Munyonyo umwaka wa 2022 aho umushikanganje wa mbere wa leta y'u Burundi yararamutse agendera intara ya Muramvya niho urongoye koperative y'abarimyi b'imboga Salvatore Bigirimana nyuma yo gushima ikibanza bamaze kuroswa mu gisagara ca Bujumbura yasaba ngo bamufashe bamurondere amasoko mu zindi ntara mbere no hanze y'igihugu mu ntumbero yuko izo mboga zabo zogirira akamaro benezo zitarinze guca mu minwe yabo bita abakomisiyoneri. Turashima cyane ingene mwateye iteka cyane kutugendera hano mu ntara z'Amarambe hanyuma ijambo rya mbere noherako ndashima cyane nyakubahwa n'amatari wacu ino ntara sujima gato gende umurimyi nitwa Bigirimana Salvatore iteka ridasanzwe muramatari wacu duteye twebwe abarimyi aho twari twazengamizwe cyane n'abo bita abakomisiyoneri hari hageze igihe umurimyi atasigaranye uburyo nabuta gushobora kurima ikintu ahakuye ikindi kandi yashoye ibintu byagenze neza kuko abakomisiyoneri bari batuzingamize ntacyo atakoze rero muramatari wacu twaramwituye arirukanga mu buryo bushoboka bwose arashika mu gisagara ca Bujumbura iyo dushorera umwimbu w'imboga aradusabira igituro aho dushikiza umwimbu ubigenda neza abarimyi bose bari mu karere mbereyemo barashima hanyuma rero dufite n'igisabo duca dusaba twasaba yuko nk'uko twumvise umugambi wa leta wo guhana ibidandazwa mu ntara twasaba ko mwodusabira amasoko hirya no hino ko twebwe ibintu turima ni ibintu byera kare kandi bigapfa n'ingoga ntibifise ukuntu dushobora kubishyira mu bigega twasaba ko mwodusabira amasoko hirya no hino twaranituye muramatari bakaba karagaragaza ko yodusabira n'Igitega nkaronka isoko no mu zindi ntara kuko twarabonye ko umwimbu twebwe twimbura utimburwa mu ntara zose hama tukadusaba kandi nyakubahwa mushikiranganje wa mbere ko mwotugerageza uburyo bushoboka uwo mwimbu wacu ukarengana n'igihugu cy'u Burundi kuko twebwe ibintu turima n'ibiterwa njabukamazi kandi twarumvise yuko bikenewe kandi na kera byarakorwa ariyo nka koperative Komabo kera twabona ko imboga zajyabuka hanze kandi zikazana amafaranga y'agaciro twasaba rero ko mwodusabira uwo mwimbo wacu ugashobora kurengana ukajya ugashika no hanze ko tuharongera akunguko twebwe abarimyi mbere na leta yoharongera akunguko kuko tworonka amafaranga y'agaciro murakoze igisabo cyane cyane icyo murakoze cyane. Kuri wa 15 ikibazo cyahavuye kiba inyishu rero nkuko tubishikirizwa n'abagenzi bacu bo muri Kazoza FM. Koperative turabigwe ko ubwiza bw'imboga yo mu ntara ya Muramvya yararonkejwe kuri uyu wa 15 Munyonyo no mwaka turimwo ibibanza bibiri mu isoko nkuru ya Gitega izoza iracururizamwo imboga ni mu nyuma y'urugendo buramatari w'intara ya Muramvya Diomede Nzambimana yagize igitega ari kumwe n'abaserukira iyo koperative mu ntumbero yo kuganira na mugenzi we w'Igitega ukungene izo ntara zibiri zohanahana ibidandazwa na cane ibidandazwa vy'imboga iyo nkuru tuyibwigwe na mugenzi wacu Emeline Nibaruta. Ubwo rugendo buramatari w'intara ya Muramvya Diomede Nzambimana yagize mu ntara ya Gitega kuri uyu wa kabiri hari mu ntumbero yo kuganira na mugenzi we Venamani Irambona kugene izo ntara zibiri zohanahana ibidandazwa cyane imboga. Intara ya Muramvya yifuza kwagura akarere ko gushoreramwe imboga kukizimbura ku bwishi nkuko bishikirizwa na buramatari w'iyo ntara Diomede Nzambimana. Hambavu y'umwimbu w'imboga warusanzwe udandagizwa mu ntara ya Muramvya hariho n'undi mwimbu w'imboga twasanzwe yatujana mu gisagara
ca Bujumbura turabona neza yuko ayo makoperative afise umwimbu w'imboga urenze ku buryo rero twifuza kwagura uturere kugira ngo n'izindi ntara dushobore kuzironsa uwo mwimbu w'imboga. Kuronswa ibibanza bacururizamwo bonyene ubwabo umwimbu ngo bizofasha no kugwanya abakomisiyoneri bahora baca baduza ibiciro. Mu vyo turiko turagerageza kugira ngo hagati y'umurimyi n'usuma tugwanye abakomisiyoneri, kuko nkuko vyagaragaye mu gisagara ca Bujumbura aho hambere hahise abo barimyi bo muri koperative barashora umwimbu wabo hanyuma umwimbu ugashikira mu minwe y'abakomisiyoneri. Naho nyene twarakoranye n'urongo igisagara ca Bujumbura abo bakomisiyoneri turabakuramwo maze izo mboga barazironsa ikibanza aho zishikira mu Ngagara. Niko rero tubikoze ngaha mu ntara ya Gitega, ubunye abarimyi bo muri koperative bazohora bazana uwo mwimbu bawushikiza mu isoko maze uwusuma asume atamukomisiyoneri abayemwo, gutyo muzoca musanga rero n'umwene gihugu mu gusuma bimworohera. Salvatore Bigirimana aserukiriye koperative turabigwe ku bwiza bw'imboga y'Ibugarama avuga ko abadandaza b'Igitega nabo bazokoroherwa kuko ngo bagiye kurangurira hafi kubera umwimbi w'imboga bafise ari mwinshi mu ntara ya Muramvya, ngo bazobandanya barondera amasoko no mu zindi ntara batarashika, bakaba mbere bifuza ko boshika ku rwego rwo gushorera mu makungu. Igitega, Emeline Nibaruta, Kazoza FM. Kazoza FM, be your own boss.